ndondeye asaga nanishwe n'ivyaha anshira ku bitugu anjana mu rugo abamarayika niwe baririmbira mw'ijuru. Madame Shalom, amahoro y'Imana bane namwe, nitwa Laurette Tetero. Abantu bamwe nibaza ko baza kumenya kubera natahukanye ihiganwa rya Primusic mu 2019. Jewe nashaka gushima Imana ko yampaye uguhagarara neza mu gakiza. Nibaza ko ari ikintu je cari kingoye cane, surtout que haragira ahantu umuntu yazazanirwa ntatahure. Jewe nari nakijijwe mfite imyaka 16, mugabo uko nakura by'ukuri nari umuntu atambatamba habiri. Dufate wa mukirisi wo kwa Mungu akaba ari umukirisi mwiza cane, mugabo asohotse nkasubira kuja gutukana, nkasubira kuja kuvuga insaku, nkasubira peut-être no kuja mu bindi bidahisha icubahiro Imana. Surtout rero yuko hariho n'abantu twari tuzinanye kera, nawe naguma wumviriza kanguka nkagati bumureka kurenza si byiza nyene. Rimwe na rimwe ndi kuba équilibré, muri uko kuba équilibré rero ko ari uko kugira kuba habiri, urumva ukamenya ingene ubana n'abisi kandi ukamenya n'ingene ubana n'abantu bo mu nzu y'Imana. Ariko ntanguye kumviriza kanguka jewe nayimenye mu mwaka haheze umwaka umwe n'igice gutyo oyi. Aho navuze ati okay Mana, aba bantu kwera nabona abantu baguma bakira, abantu baguma bakizwa, abantu bahinduka cane. Umuntu mwari kumwe ejo mwari ko muravuga ibintu bisanzwe, ukazona uramubwira ati none ngo tusubire hahandi, agasha kubwira ngo yango ntibishoboka, muri kanguka batubujije canke muri kanguka natsinzwe n'ijambo ry'Imana muri kanguka. Nkavuga ati none ivyo bintu biriko birahindura abandi n'abakozi bo mu nzu wasanga bose bavuga ati bahinduwe na kanguka. Ndavuga ati none ivyo bintu biriko birahindura abandi, nanje reka ndabihakanya nzi ndumviriza. Rero ntangura kurondera Imana, ntangura kuza ndiherera, nkaja kw'isengero, nkasoma ijambo ry'Imana. Ndavuga ati Imana, ndifuza kukumenya vy'ukuri, ndifuza kubona uriwe, ndifuza nanje ndashaka kureka kwigirisha, ndashaka kureka kwitaho ivyo abandi, ivyo ndashaka kureka kugendera ku vyo uwundi yambwiye, ndashaka kukubona wewe nyene. Aho rero naza ndiherera ndavuga ati okay, nje vraiment sinakunda kanguka, mugabo reka ntangure nze ndumviriza kanguka. Basha sinzi ingene bibasigurira, ariko kanguka ikintu ca mbere nshimira Imana nuko umukozi w'Imana Chris akoresha amajambo yoroshe cane umuntu ashobora gutahura. Ndibuka ariko aravuga surtout abantu bakazuyazi. Je rero nisanga mu bantu bakazuyazi kenshi, abantu bakazuyazi akavuga ati kandi arakunda no kubivuga muri iyi minsi, aravuga ati umuntu nimba wumva umenga uracaja muri vya bindi nyene, ukabona nta kintu cahindutse mu ngeso zawe, umenye yuko Yesu atarinjira mu buzima bwawe. Kuko Yesu kugira ngo yinjire vy'ukuri, igikorwa ciwe kiboneke, ubunwane bwawe nawe buboneke, bisaba yuko hagera aho nawe umenye ukatangura ukitandukanya n'icaha. N'ibiganiro vyanje akenshi vyari bigoye cane ko uronka ikiganiro tugatwenga nyene vy'ukuri, ata kintu kibi tuvuze, ata muntu twidogeye, atarusaku tuvuze. Rero ndavuga ati Mana, ndagushimiye ko umpaye kumenya ico ugomba, kuko uko numviriza kanguka, uko bazatwigisha narabona ati burya ivyaha vyanje vyari muri utu tuntu nyene nibaza ko ari ibintu bisanzwe, muri ibi bintu nyene nirukira. Surtout iyo uri umunyamuziki, donc urondera guhimbara abantu cane mu nyambaro, mu mvugo. Hari n'inyambaro, hari n'amafoto je nifotoza, narafashe umwanya ndagenda ndazifuta zimwe kuri Facebook yanje, kuri Instagram, kuri Twitter, mvuga ati Mana,
vy'ukuri gutegura inzira yawe, ndifuza guhitamwo inzira imwe. Harya ahantu bavuga ati ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo rero ngo kudakanye ngo canke ngo kudashushe canke ngo ukanye, nanje ngiye kukudaho. Ndavuga ati sishaka Mana ko undaho, reka ndagushuhire, kandi uko bisa kose uko biri kose jewe vy'ukuri ndafashe ingingo yo kugukurikira, nkora ivyo ushaka, singombe gukurikira abantu, singombe guhimbara amaso y'abantu. Nuko rero aje ndaheba ivyaha, ndaheba ibintu vy'abahungu, ndaheba ibintu vy'ububeshi, ndaheba ibintu vyo kwiyerekana, ndafuta amafoto. Vy'ukuri ndahita mu kwihana gushitse, mvuga ati Mana ndashaka kugendana nawe vy'ukuri, vyo mu mutima apana vyo ku munwa. Ikintu noshimira Imana nuko vy'ukuri Imana numwizigirwa, kandi ikintu noshimira Kanguka vraiment c'est pour la consistance. Ukuntu mushishikara misi yose mu gatondo umuntu aronka notification, je ndayifise kuri application, umuntu aronka notification avuga ati Kanguka yawe yashize, naho ubu kiryamye uravyuka kugira ngo wumvirize, kandi iyo minota 10 naho uyumviriza iraguhindurira umunsi wose. Nukuri sinobabwira ingene jewe nahindutse mu kuntu nkunda abantu, mu kuntu mvugisha abantu, sinobabwira ingene jewe nahindutse mu kuntu nitwara aho nkorera, sinobabwira ingene nahindutse mu kuntu nitwara aho nsengera, sinobabwira ingene nahindutse mu kuntu nitwara mu bo tuvukana. Amafoto umuntu wese yandungikira ngo oh mon Dieu, ngo heraba ngo ingene ngo uraba ngene uri sexy, naca ndayifuta kandi namwe go mukazibona muzozifute. Abazoja kunda kuri Facebook nkaca ndazifuta, nkavuga ati Mana sinkeneye umuntu ambonamwo ikindi kintu kitari ubwiza bwawe, sinkeneye umuntu ambonamwo ikindi kintu kitari ubuntu bwawe. Ikintu by'ukuri nshaka gushimira Kanguka, jewe Kanguka yarampaye guhagarara neza. Basha uno munsi jewe sindi umuntu atambatamba, sindi umuntu azunguruka, ndi umuntu azi yariko araja, ndi umuntu azi umwami akorera, ndi umuntu akorera umwami umwe Yesu Kristo, ndi umuntu ibintu vyanje sindabiraba ngo mbe nakaza kwiyumvira gute. Ikibazo canje conyine yamari Imana Yesu wanje wewe abibona gute, mbega ijambo ry'Imana rimbwira iki. Iyo ndindutse mu gatondo ndategura umunsi nkakira ubugombe bw'Imana. Sindi ngene basigurira kwa ikintu cyo kwakira ubugombe bw'Imana, burya biradufasha na twebwe nyene gukura, ukikuramwe amacaprice, ukakira ubunini bw'Imana. Rero nyene kwakira ubugombe bw'Imana ukavuga ati Mana ndagusavye ngende uko wewe ushaka, apana uko jewe ndavyiyumvamo, ukagenda uko ndiho akubwira. Hari ibintu byinshi jewe vyahindutse, surtout aho ijambo ry'Imana ryambwira nko guheba abantu bamwe. Nababwiye nkuko nje narakunda abahungu vraiment, nababwiye ko narakunda kugendana n'abahungu. Jewe hariho abantu nahevye, abahungu dufate, je narahevye, narabwiye bagenzi banje b'abahungu, harabo twahurira mu bintu bitari vyiza, abo twahurira mu ngeso mbi. Twabwiye ati jewe narafashe ingingo kandi sinzosubira inyuma, narafashe ingingo yo gukurikira Yesu. Imisi ya mbere babona umengo ndagwaye, babona umengo nagize ingorane, umengo nyene bebasha Tetero asigaye ikibazo, ninde yambubabaje, ninde yagize iki. Ntibatahure yuko vy'ukuri jewe ndiko ndashaka gukurikira Yesu. Narahindutse cane, n'ubu ndiko ndavuga mu mutima ngira ngo muravyumva yuko ndera mu mutima, ni kubera amaraso ya Yesu yankijije. Suka atakintu atacahaje nigeze nkora ivyaha ndahise vyinshi, sinona bitondagura ngo ndabiheze, mugabo amaraso ya Yesu yaranyogeje, aranyiza, ampindura umuntu mushasha, ampindura umubebe wa Yesu. Rero nukuri novuga ibintu byinshi, ariko just ndashaka gushima Imana kubwa Kanguka, kubera Kanguka iraduha ivyo kurya, novuga ivyo kurya vya buri munsi vy'ukuri. Jewe iyo nzinutse mu gatondo bakavuga ku kintu cyo kwidodomba, ndahitamo Mana sinidodomba, nkahitamo kugira umutima mwiza, nkahitamo kugira ineza, nkahitamo kugira umutima utanga. Ikindi naco naciye nshuha cane, ndaja no kurondera inyigisho z'umukozi w'Imana, nkaza ndazumviriza, zikaza zirampindura. Rero muri no ntahe nashaka ubwa mbere na mbere nanje sinsigara inyuma,
mu bantu bariko barahindurwa nakanguka. Sishaka gusigara inyuma, ndashaka kwerekana umutima wo gushima, ndawereka Imana kandi osi no kwereka Imana yuko sintegwa isoni n'agakiza yampaye. Nta soni mfise zo kuvuga yuko Yesu yankuye mu vyaha, nta soni mfise zo kuvuga yuko Yesu jewe yantabaye arampindura, kandi ndashaka yuko n'abandi bose twahurira mu vyaha vy'ukuri bavyumve mu mutima bavuga ati yuko namwe birashoboka yuko muhinduka, birashoboka yuko Imana iguha ubuzima bushasha, birashoboka yuko Imana iguha identite shasha y'umwana w'Imana. Kandi n'abajene bose bari ngaha vy'ukuri urumva, soyez vraiment mube radical. Iyo mufashe decision mube vraiment radical, uvuga ati Imana ndafashe ingingo kandi ni nyene, apana gufata ingingo idashimitse, ufata ingingo nyene ujugumira uregarega. Oya, fata ingingo uvuga ati aha niho nzoguma. Rero mu mitima yanyu n'ukuri tuno basaba ni kwihana, kwihana uhindukire ivyaha vyawe bitera umugongo. Nuko rero ntimugume mu vyaha. Je ndashima Imana ko yampaye kwihana, ndashima Imana ko yampaye guhinduka. Mwitega ibintu bishasha n'abantu bara kurikira Facebook yanje. Uho je ngoma numviza kanguka gusa ngoma ndayipartager kubera navyo navuze Imana ko wampaye ingabire yo kumva kanguka ikampindura nk'uko nahindutse, ikamfasha abajyango banje bagakira, nanze ndaposta misi yose. Rero namwe nukuri mufate ingingo hamwe n'abantu bavuga ati ahubwo aba bantu baragize ikibazo, abantu batangura kwibaza ko mwagize ikibazo kubera mwahindutse. Kandi niyo mwahinduka mugashingira intahe Yesu nawe azobashingira intahe, ntazobatetereza. Nuko rero mugira umugisha. Yesu yarampinduye futur, yarampinduriye kazoza, arampindurira uko nibona, arama kwibona nk'umwana w'Imana. Vy'ukuri nobabwira ibintu vyinshi, ariko reka ngeze hano. Imana ibahezagire cane.